Imisi yari yicumye imyaka n'imyaniko niho ubwo mwabona intambara muri Congo RDC M23 batera Congo majepfo ya Kivu neza muzagoma uko ubwo rero ubu vyafashe iyindi sura vyahindutse bacica Cirumwami vyahindutse biba ibintu bibi cyane guvernere wo muri Goma ubwo rero yicwa vyahise bitera umujingito RDC ubwo rero ubu intambara yahindutse ku munsi wa hirya yejo niho muri RDC Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bategura basaba akanama koba k'ibihugu vyibumvye Nations Unies aho rero batari bwatore umunsi bizoberako ariko none ubu watowe ariko byari bitegekanije ko bizoba ku munsi wa mbere naho n'uyu munsi nyene turiko vyahise bifata iyindi ntego ubwo mwabibonye mu masanamu baciye babitegura ku munsi wa Mungu ku munsi wejo amakuru dukesha France 24 niho twabikuye byose ikaze kuri Ikiyago ca Boss TV kanda subscribe like partage ndetse na commentaire tubibutsa ko muri kumwe na Irakoze Judassin kuri Ikiyago ca Boss TV igihe ni kinini cyane imyaka imyaniko ubwo muri RDC imyaka ishika kuri 3 RDC na M23 bari mu ntambara yari ibomboranya ariko ntibyari bwafate intego nini cyane ariko kuri uno munsi hoho M23 na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ubwo fa RDC bahinduye ishusho bafata ibintu nk'ibikomeye ubu biteye ubwoba gusumba uko vyari bimeze ubwo ku munsi wa hirya yejo hagiye haboneka ibintu bihambaye abanya Congo neza abari muri Goma bumva ibisasu byinshi bikomanga vyegera aho bari ubwo atabirometero 10 bihari bariko barasa bari hirya ya Goma ni birometero 10 gusa abanyarwanda bobo bavuga byinshi kuri ivyo mu Gasenyi mu Rwanda barumva ivyo bisasu bikomanga bivuga cyane RDC iheruka kubura guvernere wo muri Goma Cirumwami ubwo amaze kubura ni umuntu yagaragara nk'umuntu ahambaye muri RDC yagwana agapambana cyane gose vyaboneka ko ari we yaje imbere ubwo igihe kimwe ku munsi wa hirya yejo ariho yaraswa ibisasu bitatu gusa aba arahwereye abarahasize ubuzima Felix Anthony Tshisekedi kumva ayo makuru mabi yahise akora inama akorana n'abandi basirikare bahambaye twavuga abagenerale ndetse no mushikiranganje wo kwivuna basi ubwo ku munsi wa hirya yejo bahise bakora inama bavuga ati aba M23 dutegerezwa kubivuna niko kuzoba kwihorera ku musirikare wacu Cirumwami yaheruka kwicwa tuzobirukana baje hirya cyane ntibanashike no muri Goma tuzobica tuzobarasa kuva uwo munsi nyene Felix Anthony Tshisekedi Chilombo umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo niko kuca atangaza amagambo akurikira ati nta muntu numwe wo muri ambassade ya Rwanda ari ngaha Kinshasa abwirizwa kuhaguma ndetse n'abandi bantu baba bari muri ambassade ubu ambassade irugawe uko niko naho vyagenze no mu Rwanda Paul Kagame yahise atanga iryo tegeko nkuko no muri RDC vyagenze amakuru turayakomeza tuvuye hirya cyane mu vya politique y'indani tugaruke ku banyagihugu basanzwe bari muri Goma mu majepfo ya Kivu mu majyaruguru ya Kivu ubuzima babayemo kurikirana kwanza neza na neza amakuru nayo mwumvise ibisasu biguma bituragurika drone
hejuru ziguma zisenguruka ziraba uko biriko vyipasa bigenda muri ako karere. Kajugujugu nuko nyene ati mu kuraba umutekano uko wifashe, abanyagoma benshi bagize ubwoba bahita bafata umwanzuro wo guhunga, ariko hari n'abandi bavuga ati Goma ni yacu, aha ni wacu ntabwo twoja kuba ahandi. Ubuzima bwo tugora cyane tukacakara tukacupika mu yandi majambo. Ubwo rero muri Goma abantu ni ingorane bibereyemwo. Turetse ivyo, umuyaga nkuba, amazi, internet ndetse n'amashuri byose birugawe, nta munyeshure aja ku ishuri, nta muyaga nkuba uhari, nta mazi. Bivuze ko ni mu karere katagira iyo kaja niyo kava. Abariyo bose bahise bumva umuhamagaro wo kwimuka ngo ndetse bahunge. Nkuko mubibona ku masanamu, murabona bariko bahunga n'ibikapu vyabo, impuzu n'amamoto, imiduga ipakiye imatera n'ibindi. Ico ni kimwe mu bintu bigaragaza ko muri Goma ubuzima si neza, abantu bari mu ngorane. Neza na neza M23 iragirizwa cyane ko yoba iriko ishigikirwa n'u Rwanda. Paul Kagame we siko abibona, ararahira akarengwa ati siwe ayishigikira. Ivyo rero bituma habura uko vyogenda. Nkuko mwabibonye mukomeza mubibona, abantu bari mu mubabaro n'agahinda kenshi cyane. Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yasavye Nations Unies, ibihugu vyibumvye, ati turakeneye inama igarukana amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko agatariki ntikari bwategekanywe. Neza na neza ku munsi w'ejo niho byahise bifatwa giturumbuka, kuko agatariki ko katowe ko vyari kuba uno munsi, ariko vyahise bikorwa express, twavuga vyihuse, kuko murabona intambara irahambaye. Hari benshi babifata minenegwe, ariko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ibibazo ni byinshi cyane kandi bihambaye. Aho rero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo twovuga ati ingorane ni ingorane. Tshisekedi Chilombo yatumye umushikiranganje wo kwimvuna abansi ati simbira aho muri Washington DC. Neza amakuru tuyakesha France 24, ubwo baduhaye amakuru avuga ati muri Washington DC niho habereye iyo nama y'ibihugu vyibumvye bagarukana amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Twumvirize ivyahavugiwe. A pénétrer sur notre territoire en plein jour. C'est ce qu'a déclaré la ministre congolaise des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a ajouté que c'est tout comme une déclaration de guerre du Rwanda. Alors les forces rwandaises et le M23 ont pénétré selon la MONUSCO aux abords de Goma. Toute la journée, des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Alors dans la ville, l'eau et l'électricité sont toujours coupées, les lignes haute tension ayant été touchées dans les combats. La plupart des commerces sont restés fermés et des habitants que nous avons contactés nous ont dit rester enfermés chez eux par sécurité, mais aussi dans la peur. Alors dans la journée, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Romi Ekuka, a appelé à une large mobilisation des forces armées du pays pour la défense de la ville. Sur le plan humanitaire, la situation s'est détériorée. Les autorités congolaises affirment qu'une bombe larguée par un drone rwandais a touché un site de déplacés, tuant de nombreux civils. Beaucoup de déplacés proches des lignes de front ont d'ailleurs fui pour se protéger. Une fuite sur des motos et pour beaucoup à pied dans la précipitation. Plusieurs sites abritant plus de 300 000 déplacés ont été complètement vidés en l'espace de quelques heures selon les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a d'ores et déjà appelé le M23 à se retirer des zones occupées. Antonio Guterres a aussi exhorté les forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Ivyahavugiwe vyari ibintu bihambaye. Bavuze ati turakeneye yuko u Rwanda
M23 yo kwivangura mu gihugu ciwacu ikavayo ikareka kwica abantu. Aho rero mwavyumvise tugarutse cyane kuri ivyo vyavugiweho ubwo basabye cyane ko ubovayo aba M23 kugira ngo habe umutekano. Turaherutse kumva u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamagarirwa kuja muri Rwanda ubwo hari hateguwe inama aho ni mu gihugu ca Angola. Aho rero muri ico gihe ntabwo President Paul Kagame yahashitse. Tshisekedi yabibonye mu kanya gatoye. Vyari bitegekanijwe ko ashikayo ariko byabaye akanyisase bica birahindurwa. Ibyo byose bituma mu Rwanda bikeka ko aribo bari nyuma y'iyo ntambara. Ariko kimwe mu bindi bintu bigaruka none kuba Paul Kagame atitaba inama ni kuki? Inkuru tuyikomeze kandi subscribe, like na partage, commentaire turacabikeneye. Ubwo rero twumvise yuko intambara ari akasa mutwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Majagoma ndetse n'ahandi hafashwe. Hari abasirikare bo muri South Africa mu majepfo muri Afrika y'Epfo neza na neza SADC, aho bagiriza aba M23 kuba babiciye abasirikare babo 9. Tutibagiye aho gusa n'abandi basirikare ba FARDC bariko bicwa. Nyuma yaho ubwo bariko basaba kuruhurizwa gutabarizwa. Ivyo biriko bituma muri Goma abantu basubira inyuma kwiterambere. Turetse n'ibyo n'abantu batera bapfa ku bwinshi. Abantu rero ngo bashika 400 ngo nibo bamaze gutabarizwa bagahungishwa. MONUSCO yoyo ngo hagutabara abantu itabara abayo bakigira. Ayo niyo makuru twari twabateguriye. Tubibutse kandi gukanda subscribe. Amajambo yavugiwe hani menshi. Dukomeze kandi tubabwira duke twahirya nino. Aho rero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu bakomeza guhunga bava muri Goma baja ahandi canke bahunga igihugu bafata indege, ariko ngo vyagaragaye ko abenshi atari abaturage baho ari MONUSCO. Aho rero batabarijwe kandi bagiye ari ubutikiri, bagiye ari benshi cyane. Kanda subscribe, like, partage, commentaire. Turakomeza tubabwira uko bikomeza bibandanya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icubwirizwa ni kimwe gusa, gukanda yanzogera kugira ngo umenye amakuru yacu ku gihe. Turabashimiye cyane naho utaha. Ciao ciao.